Nshuti bavukanyi namwe bakunzi ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uyu muriko muratega amatwi ni Leonine Nahazwe wo mu kiganiro canyu shingira intahe Imana nzima. Tugize igihe turiko turavuga ku bijanye n'ibihe vya nyuma. Ibihe vya nyuma twaravyinjiyemwo ngira ngo ivyo ntawe ukibiharira. Amwe mu majambo azokoreshwa cane ni ijambo kazibire, ni ijambo kura induru ngaho. Ayo majambo arahambaye, nta n'urupfasoni ku vy'ukuri afise. Mugabo niyo tugiye kubamwo, niba harimwo abatarayashikira, ariko muzoyumva kenshi. Kuko umwami Yesu yaravuze ibizoranga ibihe vya nyuma, ivyo bihe vya nyuma navyo bikazoranga ukugaruka kwiwe. Kuko ukuzuka kwa Yesu Kristo kwagaragaje yuko itakiri inkuru yuko abantu bazozuka. Kwagaragaje yuko itakibaye inkuru yuko Yesu azogaruka. Hanyuma intambara yakurikiye murayizi. Yesu ubwiwe yarabwiye intumwa ati muzoba mwanswe na bose babahora izina ryanje, ariko uwihangana agashitsa kw'iherezo niwe azokira. Ayo n'amajambo Yesu yavuze, muzoba mwanswe na bose babahora izina ryanje, ariko uwihangana agashitsa iherezo niwe azokira. Hariho ibihe bimwe na bimwe vyagiye bishika canke bigashikira n'abantu, ugasanga umuntu aratinye no kwigaragaza nk'uwavutse ubwa kabiri. Birababaje ariko niko bimeze. Ubu rero Satani n'abayikorera bazotegeka abantu kugira ngo babe muri ico kinyoma, babe bihishije, bihakane uwo mwami Yesu. Niyo ntumbero yabo kandi bazobishiramwo umukazo. Muri Matayo 24 Yesu yabwiye intumwa ziwe ati niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Guhorwa izina rya Yesu ni ukuvuga ni uguhorwa ivyizerwa umwami Yesu yatuzaniye. Ivyizerwa ijambo ry'Imana ritwigisha. Ego kazibire. Ejo bundi hano mu gihugu c'Ubudagi hariho umukozi w'Imana yavuze yuko ivy'abagabo baryamana n'abandi bagabo nkabo canke abahuza ibitsina bisa yuko ari icaha. Nta kintu batakoze, mbere baranamuhagaritse no mu mabanga igihe. Ikibabaje nuko benshi no mu bari kuba bovuga bati yamara ivyo biranditswe, nabo ntibabonetse. Hari abantu mparurwa bamubwiye inyuma baramushigikira, ariko bake. Ubu rero hariho ibintu bidakorwako, kizira kuvuga, kizira no kubaza. Kazibire kuri iyo nduraho. Yesu amaze kuzuka muravyibuka ingena habaye uruhagarara rwinshi, babuze intumwa kuvuga yuko Yesu yazutse.
bavuga ngo nibareke kwigisha ivy'uyu mugabo. Reka dusome amajambo make tubona mu Vyakozwe n'Intumwa, ni nko kwibutsa kugira ngo namwe mumenye ibihe murimwo. Ngaha mu Vyakozwe n'Intumwa 4, reka turabe mu Vyakozwe n'Intumwa 4. Vyakozwe n'Intumwa 4 kuva ku murongo wa mbere gushika kwa gatatu, dusoma ibikurikira. Vyakozwe n'Intumwa, amurantunga, Ivyakozwe n'Intumwa 4 kuva ku murongo wa mbere gushika kwa gatatu, avuga ngo abaherezi bafata Petero na Yohana, uwo ni umutwe w'amajambo, uvuga ngo bakivugana n'abantu, abaherezi bazanana aho bari n'umukuru w'abashibamyi b'urusengero n'abasadukayo, bababajwe cane nuko bigisha abantu bababarira yuko ukuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Ngo iyo nkuru niyo yababaje, yuko ukuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Babashorerako amaboko, babashira mw'ibohero gushitsa mu gitondo, kuko bwari bugorovye. Musanzwe mubizi ko muri iyi minsi abantu bafise ukwizera ko hariho Imana, bagiye hamwe kugira ngo bashobore gusenga iyo Mana, ariko kandi bishize hamwe n'abandi badasenga Imana, bafise ukwizera kwabo kudahuye, kudashiramwo Imana. Yamara no muri ivyo vyose Umwami Yesu nta kibanza bahuriyeko, nta kibanza bamuha, kuko ntibamuhurijeko. Kuri twebwe Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawo kwitega kuzuka, ntawo kwitega kuja kwa Data atamuciyeko. Ayo niyo majambo yatwibwiriye. Reka tubandanye muri Vyakozwe n'Intumwa nk'uko twariko turasoma. Vyakozwe n'Intumwa 4 kuva ku murongo w'8 gushika ku w'10, ho hatubwira aya majambo ngo: nuko Petero yuzuye mpwemu yera arababarira ati, yemwe bashingantahe b'abantu n'abakuru, uyu munsi ko ducunaguzwa ivyo twagiriye neza umuntu yanyogomba kandi n'icamukijije, nimumenye mwese n'ubwoko bwose bw'Abisirayeli yuko ari mw'izina rya Yesu Kristo umunyenazareti, uwo mwebwe mwabamvye Imana ikamuzura mu bapfuye, ko ari ho hatumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. Mwibuke yuko Petero na Yohana bari bakijije umuntu mw'izina rya Yesu. Muri iki gisomwa nyene tubandanije gatoyi, tugasoma, ndasubiramwo ko Ivyakozwe n'Intumwa 4, ubu tugeze ku karongo ka 18 gushika kuri 20, reka tugeze kuri 19. Babahamagaje barabihanikiriza ngo ntibazirukanye ngo bavuge canke bigishe mw'izina rya Yesu. Petero na Yohana barabishura bati, namba ari vyiza mu nyonga z'Imana kubumvira, kubarutisha Imana ni mu bitandukanye, kuko tweho
tudashobora kureka kuvuga ivyo twabonye n'ivyo twumvise. Nabo bongeye kubahahiriza barabarekura babuze uko babahana kubw'abantu, kuko bose bahimbaza Imana ku vyabaye. Kuko uwo muntu yari arengeje imyaka 40 avutse, uwakozweko ico kimenyetso co kumukiza. Haleluya. Mu bihe vya nyuma hazoba ngo kura induru ngaho. Iryo zina ntitugomba kuryumva. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Hariho abantu, sinzi ko ari abantu buntu, ariko hariho abantu maze kubona yuko izina rya Yesu ribarya mu mutwe, ribababaza cane. Mu Gifaransa nibaza ko umuntu yokoresha ijambo canke rivuga agase. Ego. Ibihe vya nyuma bizorangwa na kura induru ngaho, bizorangwa na kazibiri, ora. Ariko reka tubandanye ko turiko turaganira kuri aya majambo y'Imana, twirabire ivyanditswe muri Timoteyo, mw'ibaruwa Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ca 4. Sinibaza ko tugisoma cose, ariko turasoma ivy'ingirakamaro bikomeye. Byose birakomeye, nta kidakomeye muri ibi, ariko ndashaka kuvuga ibintu bigiye kugaragarira n'amaso y'abahora bahumirije kumbure. Havuga ngo ivyo abigisha b'ibinyoma. Ariko Mpwemu avuga avyeruye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ivyizerwa bagashira umutima ku vy'impwemu zizimiza no ku vy'inyigisho z'abadayimoni bavugisha uburyarya bw'abanyabinyoma, bokejwe icapa mu mitima yabo ibagiriza ikibi, baziza kwabirana, bazira n'ivyo kurya, kandi ari vyo Imana yaremye, kugira ngo abizera bakamenya ivy'ukuri babirye bashima. Ico Imana yaremye cose ni ciza, ntiharimwo ico gutabwa iyo cakiriwe n'ushima, kuko kiba gihezagiwe n'ijambo ry'Imana no gusenga. Umukozi w'Imana Pawulo yabwiye Timoteyo ati niwibutsa bene data ivyo, uzoba uri umukozi mwiza wa Kristo Yesu, yarerewe mu majambo y'ukwizera n'ay'inyigisho nziza wakurikiye. Haleluya. Mu minsi ya nyuma hazoba inkuru z'ibinyoma. Mu minsi ya nyuma turamaze kubona inyigisho z'ibinyoma, turamaze kuronka ubuhanuzi butagira aho bufatiye, ariko abantu bakizeza abandi ibintu canke ibintu vy'umubiri canke ibintu bizoba atari vyo. Umuntu yitegereje biba mu buhanuzi bwa kino gihe, ni ivy'ukuri twarigishijwe ngo mu minsi ya nyuma Mpwemu azoza ku bantu, Mpwemu azoza. Ego yaraje kandi urabona ibitangaza, ariko hariho abikitse mu kiza. Ndazi abantu bahanuriwe gutwara ibihugu, bahanuriwe kubaka ingo, kandi abo bantu bakaba n'abantu
bagororokeye Imana, ariko ivyo bintu ntivyagaragaye biboneka. Ariko ababivuze bobo barabihembewe ngo ibintu bigiye kugenda uku n'uku. Nagira ngo namwe mwebwe mufise ivyo kwizera ko Yesu Kristo ari umwami akongera akamukiza wanyu, namwe mumenye gusobanura icatsi n'ururo, no kuvuga muti ivyo bidukure mu maso s'ukuri. Yesu abahezagire. Baravuga tube turaganira ku by'ibihe vya nyuma, ni vyinshi murabizi, ego tuzobibandanya ubutaha. Yesu abahezagire. Ariko rero mbere yuko dusezerana, ndiko ndahamagarira umuntu ariko arica amatwi, umwanya wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe n'uyu, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo uw'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mw'isi urubanza, ariko ngo abari mw'isi bakizwe nawe. Umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Nuko reka dushime. Mana, ndagushimiye kuri aba bene data bama bariko bararindira bati ijambo ry'Imana uno munsi itugaburishije ku mukozi wayo nirihe. None rero Mana, ndagushimiye kuri aba bene data bafise umwete Mana, kandi bamaze kwakira amajambo menshi. Mana, ndasavye ngo ubahe kuyakoresha, ubahe kandi no mu masengesho yabo kubona inyishu z'amasengesho yabo, kuko hariho abizeye kandi bariko barasenga mu kuri no mu kugororoka, ariko batarabona ico basengeye. Mana yo mw'ijuru, hari abacitse intege. Ndakwinginze Mana, ngo wewe watanze ububasha bw'uko dukandagira inzoka na sikoropiyo, n'ubu nabo bagendereye batsindanishirize muri ivyo, kuko waravuze ngo mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, n'ubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwami bwose, kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gatoya. Haleluya. Rero ndaje imbere yawe ndabakweretse Mwami, abantu bavuga ati je ndabona ariko ndaneshwa, ndabona yuko imyaka iriko irangora, ndabona yuko eka ndabona hariho ibintu bingora bikantsinda. Mana, ubatsindanije mw'izina ry'umwami wacu Kristo. Amen.